uyu munsi abashingamateka baserukira Uburundi mu Abashingamateka ugize umuryango w'ibihugu vya Afrika guseruko babandanije igikorwa kijanye n'urukurikirane rwa programme dusanzwe turarangura muri nondwi ijanye n'isekeza turimwo ryo kurabira hamwe ico abene gihugu babino bihugu bamaze gushikako mu bijanye n'inyungu ikomoka ku kuja hamwe muno muryango Afrika guseruko kabana karyo kandi ko kurabira hamwe inzitizi n'intambamyi zijanye n'imigabo n'imigambi yo kuja hamwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko nko mwabibonye uyu munsi twagendeye ubushikiranganje bw'ubudandaji mu kerarugendo no kunguruza abantu n'ibintu tukaba twagize ibakwe ryo kwakirwa na nyakubahwa umushikiranganje tukaba twaganiriye ibitari biki twagendeye kandi igisata kijejwe ubudandaji n'amahinguriro aho twayaze ibitari bike turagendera kandi gisata kijanye n'abamukerarugendo tukaba duhereje mu kugendera rero rino shirahamwe ry'abashoferi batwara ibintu n'abantu ku rwego ndengamipaka transport international mu byo twayaze twese twahurije ko nuko hari ibintu by'ingirakamaro bimaze gushikwa ko nk'inyungu zijanye no kuja hamwe muri uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko nko mu gisata kijanye na yahangiro ya mbere rigenga kujamo kuno muryango inyo douanière no kuvuga ya nkingi yerekeye gutoreza hamwe amakuru n'amatagisi twasanze ari vyiteka ni vyiteka kuko mu budandaji twabonye yuko mu byukuri umwanya n'ikintu gihambaye ku mugwiza tunga imbere ko tuja muno muryango ibidandazwa kugira ngo bive ku kivuko ca Mombasa gushika ahi Bujumbura byafata imisi 21 ibidandazwa imbere ko tuja mu muryango kuva i Dar es Salaam gushika ngahi Bujumbura byafata imisi 12 ariko no munsi inyuma yuko twagiye muri uyu muryango twagiye mu n'ibindi bihugu hari byinshi vyakoze kugira ngo ukujamwe bigende neza ibidandazwa kuva ku kivuko ci Mombasa canke kivuko ci Dar es Salaam gushika Bujumbura bifata imisi 3 ibijanye no kudeduana no kuvuga ivy'amakori n'amatagisi byarorohejwe kare byari bigoye ariko no munsi hari abakozi b'ikigo obera bari ku kivuko i Dar es Salaam ni Mombasa ivyo ro birafasha cyane kugira ngo ibidandazwa bice binyaruka eka kandi ivyo bikorwa vy'amatagisi n'amakori bibera ku kivuko ibidandazwa biba byinjiriye ko ubwa mbere kugira ngo bice bifasha ego ibindi byakozwe murabona ko hubatswe inyubakwa kugira ngo bize gufasha uruja n'uruza rw'abagwiza tunga n'ibidandazwa murabona ko hubatswe amazu duhuriye ko n'ibindi bihugu cyo twokwitagishe douanière muravye imipaka y'Ikobero na Kabanga mukaraba kuruhwa mukaraba inemba na Gasenyi rero twakengurutse kuko mu bushikiranganje twasanze hari imigabo n'imigambi idasanzwe kugira ngo urudandazwa rugende neza muri kino gice c'Uburundi eka no mu kare muri rusange twumvise yuko hariho politike y'igihugu itomoye ijanye no gukomeza urudandazwa hari kandi politike y'igihugu ya leta itomoye ijanye no guteza imbere igisata c'amahinguriro hakaba haciye kandi hajaho ubundi buhinga n'uburyo buzofasha ishigwa mu ngiro y'ayo politike y'igihugu ico twokwita stratégie de mise en œuvre y'ayo politike ajanye no gukomeza urudandazwa eka no gukomeza amahinguriro kindi twabonye rero nuko igihugu cyacu Burundi hari byinshi kimaze gushikako nivyo twahurije twabonye haba mu byo twaze n'umushikiranganje eka n'abarongo igisata c'ubudandaji n'amahinguriro nuko umurindi tugeze ko kubijana n'amahinguriro urashimishije ariko inkingira cyari ndende birasaba kubana duhimiriza abagwiza tunga biwacu kuko mw'imyaka 5 irangiye hari byinshi byashitswe ko abagwiza tunga bacu bariko bagerageza kugira ngo baje mu gisata c'amahinguriro murabona ibihinguriro ry'umwavu ifumbire fomi ego niteka rikomeye ku Burundi kijya n'ikimenyetso cyo kwikukira mu bijanye n'ubutunzi mu gihugu kare ifumbire twayikura mu bindi bihugu uno munsi ikorerwa ngahi wacu hariho ihinguro rihambaye rikora
ibikoresho byo kubaka uramabati amaferabeto n'ibindi musumba style hariho irishirahamwe Savonor riri kuryagura cyane aho rikorera mu Rutana bariko batera ibigazi bafite itongo batubwiye amahegitari arenga 1500 murumva yuko ririko riragura cyane ego aho rikorera kugira ngo bigende neza hari amashirahamwe menshi ariko arashinga imizi mu bijanye n'ubutare aha mu gihugu cyacu rero niteka n'ayandi mahinguro menshi rero ariko aravuka rero nuko tubandanya guhimiriza abagwiza tunga bacu kuko isoko iguma yaguka uyu muryango ufise isoko yagutse n'umuryango ufise abene gihugu baba miliyoni 170 ariko kandi mw'ivyo kuja hamwe isoko iguma yaguka murabona ko umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko uriko uja hamwe nini miryango nka SADC na zakomeza uretse iyo soko igizwe n'abene gihugu barenga miliyoni 600 tukaba turiko turaja kandi mw'isoko imwe ya Afrika murumva rero yuko hageze yaho abagwiza tunga bacu bavutura kagozi kugira ngo tuje ku isoko y'akarere eka n'urwo rwa Afrika.